turizera nuko nyine bimeze aracari ku ntebe yavuze ijambo rya mbere azovuga n'irya nyuma kandi azoheraheza urubanza rwiwe mu bwiza mu cete nyine ca Yohana camaze gusomwa nashaka gusoma umurongo wa 18 kuko deje kuririmba ngo ugutinya kwaratuziganije. Yohana igice ca mbere, Yohana wa mbere igice ca 4 umurongo wa 18. Ntabwo baba mu rukundo ariko urukundo ruhinguwe rusenda ubwoba. Ndiyumvira ko umwanya washitse kugira icizigiro cuzuye mu Mana. Ubwoba ntiburi mu rukundo, ntabwo baba mu rukundo. Imana yaradukunze, yerekanye urukundo rwayo si mu majambo gusa ariko mu bikorwa. Yatanze ukwiyuzuza hariya igorogota, neza nk'icemeza c'urukundo rwayo, kuko ntiyashaka kutureka ngo duje mu guhona ariko yashaka kuturongorera kuri we nk'abakijijwe, hanyuma akiyunga natwe mu buryo bushasha. Turashaka kwizera n'imitima yacu yose yuko ibyo byasohoje, ibyo byarasohoje, ibyo byarabaye. Turashaka kwizera yuko Imana yadushize mu bwami bw'urukundo rwayo nk'uko byanditswe, kandi nta kintu congera ko kw'ico gikorwa carangiye co gucungurwa. Ni igikorwa c'Imana cabaye igorogota, mwo kimwe biremerwa canke bikankwa, umuntu akabibamwo canke ntabibemwo, kandi rero Imana tugire ubuntu bwo kubibamwo kandi mu kwizera tukabibamwo turiko twumva ijambo ryayo. Murabizi ubutumwa butegereza kwakirwa mu kwizera. Nimba bushaka kugira ico bukoze c'Imana, nimba bigomba kugira ico Imana ishaka, ntibihagije kubwiriza ijambo gusa ariko birakwiye ko tuyizera tuko turaryumviriza. Mu kuryizera mu kwitega yuko Imana ibikora mu buzima bwacu, igasohoza, igakora, igatanguza ibyo yavuze mu ijambo ryayo mu buzima bwacu. Birakwiye cyane iyo turavye ibyanditswe ni abo bakora nk'uko ijambo ry'Imana rivuze, nibo babona ibitangaza by'Imana. Shaka kubereka akarorero imbere y'uko tuja mu kwihweza ijambo. Akarorero karatangwa mu gice ca 5 ca Luka 5 kubijanye no kumvira hamwe no gukorana ukwizera hamwe ku ijambo ry'Umwami. Luka 5 dore ku murongo wa mbere turabwirwa Petero n'abandi bamwe mu bagenzi biwe barabarovyi. Hano turabwirwa ku murongo wa 3 ngo atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramusaba ngo abwigizeyo buve ku nkombe gatoyi. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Kugira ku murongo kwanza umwe, umwami yarafise mwemo yarakora, yarabona ko abantu bamukikije bamuhindahinda, yashaka kugira imetero zikenya yitandukanije nabo kugira ngo ashobore kuvuga batariko baramugora bamubanda, hama yurira mu bwato. Ariko ubwo ntibwari bugenewe kuba ahavugirwa ubutumwa ngo abe aho umuntu avugira, ubwo bwari ubwo kuroba. Hano re turabona ko ibyakurikiye ku murongo wa 4, gure ku murongo wa 4 aheje kuvuga abari ya Simoni ati igira mwidamba
gira mwidamba muterere insenga zanyu murobe. Pour pêcher. Alors Simon répondit, Simoni aramwishura nous avons atega mwigisha, twakesheje ijoro ryose twatamye rien prendre. ntacyo twafashe, Mais ariko sur ta parole, kubw'ijambo ryawe je jetterai. ndaterera insenga. Ceux qui l'ont déjà observé, Ababyihweje je narabibonye ku gace ka Patmos, une semaine, ku kagwa ka Patmos igihe nahamara indwi aho abarobyi baba bariko bararoba, quand les pêcheurs, j'ai observé nararavye à quelle époque, à quel moment umwanya les pêcheurs, uwo abarobyi baroberamwo. quand on ne peut pas Ni dormir, igihe utariko urasinzira mw'ijoro, haba mw'ijoro canke ku murango, hari ibintu ushobora kubona. Ntibaroba ku murango igihe izuba ririko riraka, barazi igihe baroba. Raba rero inyishu ya Petero ngo twakesheje ijoro ryose bon, rien. kandi ngo ntacyo twafashe. Mais maintenant le maître, Ariko ubu rero shebuja yaravuze, hanyuma Petero yarazi yuko igihe uyu avuze il faut obéir. birakwiye ko yumvira, igihe avuze birakwiye ko yumvira. Hanyuma yakoze ibyari bivuzwe, mureke mbandanye ndabisome byose ku 5. Simoni aramwishura aterega mwigisha, Nous avons travaillé twakesheje ijoro ryose twatamye sans rien prendre. ntacyo twafashe, Mais sur ta parole, ariko kubw'ijambo ryawe jetterai ndaterera les. insenga. Je viens de le dire ou de. Meje kubivuga canke nabyumvikanishije ingene Et vu le matin quand les pêcheurs. mu gatondo igihe abarobyi baba bagarutse bafise mu nsenga zabo ibintu byaba binezereje kubona ibyo bintu. Petero hamwe n'abagenzi biwe b'abarobyi ijoro ryose Les filets étaient vides. insenga zabo zari zigaragara. Ubu rero aravuga ngo kubw'ijambo ryawe Je vais jeter. ngomba nterere insenga, kubera ijambo ryawe, ku ijambo ryawe. Fais cela. Babigize Ils prirent une si grande baroba ifi nyinshi cyane, insenga zabo zigomba gucika. Le verset 7. Umurongo w'indwi, Alors, compagnons, bakura abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. ils vinrent Baraza et ils remplirent les. buzuza amato abiri, amato yombi S'enfonçaient. agomba kudobera. Il n'y avait pas seulement assez pour une barque, il y en avait. Ntihari gusa iby'ubwato bumwe, hari ibikwiye amato abiri. Mu gusoma ibi niyumviriye Au moment où mu mwanya aho umwami donner ashobora un ordre et gutanga igikorwa akagiha umuntu umwe, birashobora gushika yuko umugisha uba uhambaye uba mwinshi ku buryo bw'uko haba hariho n'uyundi ku bandi bagiye kuroba lui, bajanye n'uyo. une barque, Si ubwato bumwe gusa ariko n'amato menshi agashobora kuzuzwa, que non seulement un seul soit. ntihabe umwe gusa ahezagirwa ariko bose abari bagenewe kuja kuroba nabo bagahezagirwa. Umwami Avait en effet dit, yari yavuze ngo nzokugira umurobyi w'abantu. Dieu en bénit un. Rero umwami ahezagiye umwe arashobora guhezagira bose. C'est toujours comme ça. Rero mu bwina bwabyo niko bimeze. Igihe Imana ihezagiye umuntu inahezagira abo bose baba bafatanije n'uyo bagira umugabane n'uyo uwo Imana yahezagiye. Iyo ni gahunda y'Imana. Uko niko bimeze, uko niko tubona hano ko Petero yarahezagiwe, uyo yakoze nk'uko ijambo ry'umwami rivuze, si ubwato bwe gusa ariko n'ubwato De ses confrères bw'abagenzi biwe a pu être rempli nabwo bwashoboye kuzuzwa, de telle sorte que les deux ku buryo bw'uko ayo mato abiri profondes, tant yari yuzuye apakiye, pouvaient être lourdes. Et il est byari biremereye. Hanyuma hano ku 8 turabwiwe ngo Pierre, voyant cela, voyant ariko Simoni Petero abibonye, mbega kubera iki yabibonye, kubera iki yabonye ibyo, ni kubera yuko yagize umwete wo kugira ukwizera ngo akore bihuye n'uko ijambo ry'umwami. Rero yabonye igitangaza, si uko yabanje guharira, ariko mu gutahura aha niho umwami yaciye yamubwira, hanyuma arakora nawe. Hanyuma haravuga ngo Simoni Petero abibonye se jeta. yikubita imbere Jésus y'amavi ya Yesu s'écria,
arasemerera ati va aho ndi mugenzi mwami kuko ndi umunyabyaha Pardon, pécheur, pas pécheur, pécheur. ndi umunyabyaha Tout homme s'exclamera. umuntu wese yosemera nk'uko ari imbere y'umwami na cyane cyane igihe tumenye yuko tutamufise nta kintu na kimwe twashobora gukora ako ni akarorero keza cyane Nous avons travaillé dur ngo twatamye ijoro ryose et nous n'avons rien. kandi nta kintu na kimwe twaronse nta na kimwe twaronse Mais à ta parole, ariko ku ijambo ryawe sur ta parole. ku ijambo ryawe Bien-aimés, nous avons déjà bakundwa plusieurs fois. ibyo twabivuze inshuro nyinshi muri kino kibanza Lorsqu'il s'agit de choses liées à igihe ari ibintu bifatanye ku nama y'agakiza y'Imana ku nkuru y'agakiza y'Imana dutegereza kwitega yuko isaha y'Imana ishika ku bintu bimwe bimwe bitegerezwa kuba kandi bizobaho aha ku isi selon le grand conseil. nk'uko umugambi w'Imana yacu umeze tuniteze muno mwanya Une instruction du Seigneur. ukwigishwa n'umwami inyigisho y'umwami ndabasezeranije yuko Seront pleins insenga zizoba zuzuye ubwato buzokuzura sur la parole du Seigneur. ku ijambo ry'umwami Encore avec Dieu. dufashijwe n'Imana tuzogira De pêche de ukuroba gukomeye kw'ibihe byose n'Imana yabishatse uko umusaruro uba mu gihe cyo gusarurwa ntibiba imbere y'igihe Et la moisson dit kandi umusaruro umwami wacu aravuga muri Matayo 13 ngo ni iherezo ni numero w'isi si mbere là, ariko ni iherezo ry'isi et sur nous est venue la fin des kuri twebwe rero hadushitse ko iherezo ry'ibihe nicyo gituma umusaruro munini uzosarurwa la fin. ku iherezo Je ne fais pas partie de ceux qui sindi muri abo ont accès à de nombreuses bakunda kugira amahishurirwa menshi Il ne m'a toujours Imana cadeau, ntiyampaye iyo mpano rimwe na rimwe quelque chose. hari ibintu nagiye ndabamwo ndabishimira Imana ariko nk'uko ndabivuze je sindi muri abo baba mu bintu by'indengakamere buri ndwi buri kwezi canke Année, buri mwaka nanjye ubwanje nukunze yuko byoba kenshi ariko Imana ni Imana kandi irazi ibyo ikora je n'oublierai jamais ariko sinzigera nibagira inzozi le champ de blé hamwe n'umurima w'ingano hamwe n'ikimashini gishasha kisarura ingene ibicu byariko birifatanya nkaraba hejuru nkabona nkamenga hariho intambara hejuru haguma hijima cyane hahijima hanyuma ndavuga ati mwami est trop tard. ati harengeranye Jugement, ça urubanza ruraje rukubite umusaruro ne peut plus être ntugishobora gusarurwa hanyuma C'est ouvert, haca haba ukuguruka nuageux. mw'ibyo bicu byari byifunze hanyuma umuco w'izuba uratangura uraka ucamwo hagati Ne me demandez pas avec kandi ntimumbaze ingene byari by'ubwiza birabagirana gusa byari ibitangaza byari byiza cyane était long hanyuma et épais. uturiya ducatsi twungano twari tunini gusumba uko dushobora kutubona hano dututuje cyane n'umuhondo Pendait lourdement, pas un seul ne se tenait debout. twose twari twunamye tucuritse turemereye turimo hanyuma igihe uko kuguruka kw'ijuru kwari imbere yanje Elle rayonnait sur ce champ. harakaka k'uwo murima w'ingano byari ibintu biryoshye kuraba hanyuma ijwi ry'umwami ryaraje ngo duga kuri icyo kimashini gisarura icyo atanumwe aricaramwo hanyuma usarure Car kuko j'étais destiné. icyo nicyo nakugeneye Et je me suis vu hanyuma nibonye cette vision mw'iryo yerekwa de songe. ndi mw'izo nzozi Un jeune ndabona nk'ingene umuntu akiri muto yinjira akaduga kuri icyo kimashini gisarura aha akaba bagashyiramo bagatanga gutwara hanyuma umusaruro ugatwagwa ibyo bintu byose byagenda bibera rimwe hanyuma nkaraba hejuru
ndibuka n'agace ka nyuma murabizi igihe uriko urasarura urakuraho gushikaho uca ku mirongo ya nyuma ibi bya nyuma bigatorwa nari mpejeje kugaruka aho natanguriye hamwe n'ibyo hanyuma hamwe hari hiyuguruye harasura hariyugara umwijima uratangura uraba mwinshi imituragaro itangura guturagara iravuza urwamo hanyuma numva ko isi igomba isenyuke ariko hari ikintu kimwe cyari cyumvikana kuri jewe imbere ko umunsi w'umwami n'ubwo rubanza rushika umusaruro uzoba ku bw'ubuntu bw'Imana dufashijwe n'Imana kuko uko ariko byanditswe ngo azokwegeranya ingano azibike azoturira gusa urwamfu ingano zo ururo ni kwijambo ryayo si igihe tubishaka cyangwa igihe tubishakiye ariko kwijambo ryayo niho abikora nk'uko abishaka uko niko ibyo bizogenda ngene dushobora kuba abashima yuko Imana ntiyaturetse ngo tujane inzira zacu bwite imigambi yacu bwite ariko ku buntu bwayo yatugize igice cy'umugambi wiwe wagakiza kandi mwese murashaka kubishiga kw'intahe ntitwigeze tugira ibyo twigira bidasanzwe ngo twigire abantu badasanzwe ariko igihe Imana itanze ubukozi igihe Imana itanze ubukozi ubwo burakorwa uko hanyuma uko tugiye turabikora niko biba ibibereye hanyuma ibyo shika byose ni kubwo ukubakwa kw'ishengero n'umugisha w'abantu b'Imana nta na rimwe biba ngo kugira ngo umuntu umwe yigire umuntu w'agaciro gakomeye oya kuko byanditswe ngo igihe mwakoze byose ibyo nababwiye gukora cyangwa nabategetse muzovuga ngo turi abakozi batafite icyo bamaze nk'iryo jambo Petero yakoze icyo umwami yamutegetse none yaciye yitwara gute bimaze kubuko mbega yitwaye gute yikubise ku mavi arubama aravuga ngo mwami va aho ndi kuko ndi umuntu w'umunyabyaha ibyo ntibyamugiye mu mutwe nk'uko biduga mu mutwe w'abantu batigeze bahamagarwa n'umwami ku muntu yahawe igikorwa n'Imana ibyo ntibyigira bimuduga mu mutwe ahubwo bigenda ku mutima hanyuma aca yumva akozwe ko agahamagarwa n'Imana muri icyo gikorwa akaba azi yuko aco ari kirengeye abandi abumviriza ijambo nta tandukano rihari nuko gusa igikorwa kiba gikomeye gusa ico abandi badashobora gufata mu bunini bwacu turiyumvira ku buzima bwabo tubona twashitse ku iherezo ry'ibihe amahirwe kuba twaragiriwe yo kumva ijambo ry'ubuhanuzi muri no runganwe mu kumva ubutumwa bw'ejo nishize imbere y'amaso yanje amahirwe dufise umuntu umwe rero kwiyumvira cyangwa akibaza ngo bega birafise akamaro cyane bega hari ikintu kivana n'ibyo n'ibindi byose mwenda atarusa avuze ngo byose bivana n'ibyo kandi nibyo shaka kubabwira kandi impamvu kubera iki ntashatse guca urubanza ariko nimwitegereze amadini yose asubira mu nda kwa nyina wayo biciye mu nama y'amadini yose nta muntu n'umwe abahamagara gusohoka nk'uko byaremeze bwa mbere ariko aho bahamagariwe gusohoka niyo bariko barasubira ubu rero babiciye ku bakuru babo bahumye rero twari gukurikira inzira nk'iyo Imana itatugiriye ikigongwe ninde muri twebwe yari gushobora kubona ibintu muri rusange akabona ibyo ari byo iyo Imana itarungitse umuhanuzi kugira ngo aduhishure guhishurirwa kugira ngo atwereke amabanga anyegeje ninde rero yari kumenya ibi canke ibindi ibyo ari byo ibintu bifite akamaro mu gihe cyacu
vous savez, l'ennemi, murabizi umugwanizi ariyerekana akyaza ameze nk'umumarayika w'umuco. Rero nimba antikristo abikoze nk'uko nyene mu bwo buryo nyene, isi yose izorogwa n'ibyo. Ariko hariho umukuku hano ku isi wagenewe Kristo, hariho umukuku w'abambere bafise ikimenyetso c'Imana, hama bakamurika neza antikristo neza n'ibintu byiwe byose yigira, kuko bafise gushika kwa Yesu Kristo. Dufise kandi ubumenyi bw'uwariwe antikristo. Ndababwira uyu munsi kandi mu buryo bwumvikana nidegembya, umuntu adafise uguhishirirwa kwa Yesu Kristo ntazigera na rimwe abona neza antikristo. Kandi nshaka kubereka mfatiye mu byanditswe byera yuko ntibisukugira gusa inyigisho y'ukuri gusa, dutegerezwa kuba mu y'ukuri. Niyo Imana kandi n'ubwo bugingo budashira. Murabizi hariho n'ibiri ngaha na hariya, ego hari amerekezo ku bijanye n'inyigisho, nubwo bimeze nk'uko navyo byacitse amadini, kandi bakareka ijambo ry'ubuhanuzi badafasha ibyanditswe byose. Nashaka gusoma imirongo ku bijanye n'ibyo uyu munsi kwino saha, yo muri ntanguriye no mu gice c'Abaroma igice ca gatatu, Abaroma igice ca gatatu umurongo wa 4, ijambo tuzi twese. Abaroma 4:3 umurongo wa 4. Abaroma igice gatatu umurongo 4. Yego nibyo mvuze. Biragahera Imana, ariko Imana iboneke ko ari nyakuri, niyo umuntu wese yoba ari mubeshi nkuko byanditswe, nkuko handitswe n'ibindi. Na cyane mu kuvuga Imana yuko Imana ni nyakuri, Imana ni y'ukuri, ibyo turabyiza n'imitima yacu yose. Imana ni Imana inyakuri, y'ukuri, muri yo hariyo ukuri gusa n'ukuri gusa. Ariko uko kuri kw'Imana gutegerezwa gusangwa muri twebwe, natwe dutegerezwa kuba mu y'ukuri, twuzuye turimwo ukuri kw'Imana, guhera ku mutwe gushika ku maguru, tugacika igice c'ijambo, kugira ngo ububeshi, ikinyoma cyose n'ibintu byose bishobora kumera nk'uko byidunde bisubira inyuma, bitwidundeko. Ndasoma kubijanye n'ibyo muri Yohana wa mbere igice ca mbere ca Yohana wa mbere igice ca gatanu, Yohana wa mbere igice ca 5 umurongo wa 20. Uwo murongo nawo turawuzi twese. Yohana wa mbere igice ca 5 umurongo wa 20. Kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri. Iyi ni intambwe ya mbere. Ikintu cya mbere ni ikintu cya mbere, ariko si iherezo. Kugira ngo tumenye iy'ukuri biciye mu guhishurirwa, hanyuma hariho intambwe ya kabiri, arimo gutera intambwe kwa kabiri. Kandi turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo canke uwo niyo Mana nyakuri n'ubugingo budashira. Imana y'ukuri n'ubugingo budashira. Si ukumenya gusa hanyuma ucuba muri yo, ugacika igice c'Imana ubwayo, ugacika igice c'ijambo ubwayo, ukaba umwe n'Imana, ukaba umwe n'ijambo. Imana ni y'ukuri, ni nyakuri. Yarishuye kuri twebwe muri Yesu Kristo umwana wayo. Ubu rero turi mu y'ukuri. Ibyo nibyo bintu nyakuru. Si kwizera gusa mu y'ukuri, cyangwa ngo tuyivuge mu buryo bw'inyigisho gusa,
dans l'enseignement. canke mu nyigisho, ariko dutwagwe na mpwemu w'Imana mu by'Imana, hanyuma tukaba igice c'Imana ubwayo. Mu mero aho twacikiye ubwoko bw'Imana biciye mu kuvuka bwa kabiri, biciye mu kubyagwa na mpwemu, tuvuye mu ijambo, tuvuye muri mpwemu w'Imana. Uko nyene nk'uko hano turi abana b'abantu hano ku isi, bivuye mu kubyagwa twacitse n'abana b'Imana, bivuye mu kubyagwa mu buryo bw'impwemu, tubyawe na mpwemu, mu kubyagwa mu buryo bw'impwemu, ukubyagwa gutanzwe na mpwemu kandi n'ijambo, nk'uko igishinga nayo cy'ibyanditswe bivuga ngo turi mu bwoko bw'Imana, turi ubwoko bw'Imana, turi abaherezi bera. Dutegereza kuvuga ubwiza bw'uwaduhamagaye adukura mu mwijima akadushyira mu muco wiwe. Turabizi ko umwana w'Imana yaraje kandi yaduhaye ubwenge. Murabizi nta n'umwe ashaka kumenya uwo Imana, iyo Imana ariyo ni mu mwana niho data yishuye, kandi umwana yashobora kuvuga ngo uwumbonye aba abonye data, uwunyumvise aba yumvise data. Hanyuma akavuga ngo si jewe nkora bino bikorwa, ariko data ari muri jewe niwe akora ibi bikorwa. Nta muntu n'umwe yari gushobora kumenya Imana iyo ariyo iyo itari kwishura muri Yesu Kristo. Hano turafise uguhishurirwa kuzuye, nico gituma handitswe ngo turazi, kandi ngo tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri. Haleluya, Imana ihimbazwe. Ni mu guhishurwa kwa Yesu Kristo niho harimwo uguhishurwa kw'Imana, ni muri we uguhishurwa kw'Imana kwaserukiye, kandi uko niko yagaragaye mu buryo bugaragara bubonekana. Yari intango, iyo ni intango. Umuntu adafise uguhishurwa kw'Imana muri Kristo ntazigera na rimwe yinjira mu y'ukuri, ntazigera aba mu y'ukuri, kuko kimwe kizana ikindi. Kandi namwe bakundwa, ntibijanye gusa no kuba ari inyigisho gusa, aha ni uguhishurirwa. Si kwigishwa gusa ku Mana, ariko ni uguhishurirwa. Nahuye na bene data bigisha inyigisho kuri Yesu wenyene, nk'uko abandi bigisha inyigisho y'ubutatu. Hakaba rero ibintu byo guharira imishwano, inyigisho kimwe ku kindi. Ibyo rero navyo si vyiza. Ikintu ciza ni igihe umuntu agize guhura ku giti ciwe na Yesu Kristo, igihe Imana imwishuriye muri Kristo, hanyuma ntiba ari inyigisho afise, ariko aba ari umwimenyerezo yagize, uwo akawugirana n'Imana nzima. Nje gituma handitse hano ngo yaraje yaduhaye ubwenge kugira ngo tumenye iy'ukuri. Tugiye nuno murongo w'ivyanditswe, tugenda mu butumwa bwiza bwa Yohana 17, haranditswe muri Yohana 17 ku murongo 3, ubu nibwo bugingo budashira, ko bamenya wewe Imana yonyene y'ukuri. Ngo hano hari ubugingo budashira, ko bamenya wewe Imana yonyene y'ukuri no watumye Yesu Kristo. Ni bangahe bavuga ngo nkuko ibyanditswe bishinga intahe kandi abisoma, bafise ubugingo budashira abo bonyene bamenya Imana imwe y'ukuri, kuko iyo yonyene niyo yonyene y'ukuri kandi niyo ubugingo budashira. Turabona si inyigisho iyo dufatira minenegwe ibintu, ariko nugutabagwa bivuye kuva ku Mana biciye guhishurirwa, kugira ngo umuntu wese giti ciwe agire umwimenyerezo. Asomye Yohana kandi 17:3, ubu nibwo bugingo budashira, ko bamenya wewe Imana yonyene y'ukuri nuwo watumye Yesu Kristo. Twasomye hano yuko yaraje kugira ngo aduhe ubwenge.
sur le véritable. ku y'ukuri Et nous sommes kandi ngo turi mu y'ukuri turi mu mwana wayo Yesu Kristo kandi ngo niwe mana y'ukuri niwe bugingo budashira. nous ne nous offusquons pas du fait Twebwe révéler ton Père, ntituyoberwa ko nka data yishe mu mwana, car ahubwo turabinezererwa kuko byari bikwiye ko Imana yigira umuntu kugira ngo rétablir l'humanité dans son état ishire abantu mu mero yayo y'ubumana. Uwo wari umugambi canke inama y'Imana yacu yayishize mu ngiro. Reka tubanze gusoma sur la véracité. ku by'ukuri ku bijanye n'ukuri kw'Imana. Donc 3 Jean maintenant. Ubu rero turaja muri Yohana 3 umurongo wa 3 igice cya cya Yohana Sont venus te Igice rendre gatatu. un témoignage. Yohana 3 igice cya mbere umurongo wa 3. Kuko nanezerewe cyane hamwe bene data baza bagashingira intahe ukuri kwawe yuko ugendera mu kuri. La vérité. Non seulement reconnaître le véritable, Si ukumenya iy'ukuri gusa mais aussi être ariko akaba mu y'ukuri hanyuma akagendera mu kuri comme avec agenda ahuza les vérités de la parole, n'ukuri kw'ijambo nk'ikimenyamenya yuko si amajambo gusa tuvuga mais que notre vie, ariko n'ubuzima bwacu buri nyuma y'iryo jambo. Icyo cyo kintu nyamukuru. et si notre vie, Nimba ubuzima bwacu rero ari gishinga ntahe, Dieu nous accordera ça. Imana izoduha umugisha wayo ku bw'ubuntu bwayo. Regardez, c'est la preuve Nimurabe ou le fait que les ikimenyamenya cy'uko abizera by'ukuri se mêler ntibashobora kwivanga n'ibisobanuro, bakivanga et aux explications n'ibintu bisobanurwa apportées sur le marché. bizanwa ku isoko ya kidini Combien de fois y'amadini mu buryo bwa mwemu. Mbega twibuze inshuro zingahe Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza était la pure yari ijambo ritunganye ry'Imana devenue chair. ryambaye umubiri. Ubwa mbere jambo yariho, jambo yari kumwe n'Imana kandi Imana yari jambo. La parole était Dieu. Ijambo yari Imana. La parole était Dieu. Donc, Ijambo yari Imana. Rero uko bimeze kose nta ruvange ariko riba bitunganye byera bigaragajwe hano hasi. Umugeni que partie de l'époux nk'igice cy'umukwe ne peut pas être mélangée. ntashobora kuba ikivange, ategerezwa kuba avuye mu ijambo ry'inkomoko, Et être imprégnée de akaba yuzuye kwa kuri nyene kw'Imana. elle doit être. Ategerezwa kuba igice c'Imana uko nyene. C'est la seule façon Nibwo buryo bwonyene comprendre de nous, bwo comprendre nous-mêmes et les autres si nous ne pouvons bwo kudutahura igihe tudashatse kugabanya ku ijambo turyumvikana ko ni biciye ku buntu bw'Imana niho twakuwe mu ruvange rwose hanyuma tugahamagarirwa kubisohokamwo. Si kugira ngo dusubire kuvanga kandi ngo tuvangavange ngo tubeshwe tubizire, oya ndabibabwira. Kandi la séduction ugushukana dans les églises dénominationnelles, ni kuri mu mashengero y'amadini azwi cyane mu by'amadini gusa, ariko natwe abizera en effet qu'il soit ubutumwa bw'igicerezo usanga ubushukanyi buri hafi cyane bwegereye ikintu nyacu cy'ukuri, que ce soit tel que si c'était même possible, ku buryo bw'uko iyo byari bikunda abatoranijwe bojanye mu makosa. Nta n'umwe azoza kubabwira ngo guhera ubu muzogenda gusenga Mariya, nta n'umwe azobabwira ngo mugende mu rugendo hariya i Fatima, nta n'umwe azoza kubaraba ngo ababwire nk'uko. Mbega ibyo bizogenda gute? Muri ya mvugo nyene imwe dukoresha ngo ubutumwa bw'igicerezo ngo guhishurirwa ngo ubukozi bw'uriya n'uriya, nayo majambo adasanzwe ugasanga yacujacuzwe hano na hariya agakoresha kugira ngo ububeshi abantu babwizere. Rero biba bikwiye ko wowe ubushinze mu ijambo ry'Imana ukaba wuzuye ukuri kw'Imana
hanyuma ukaba gusa utamenye gusa iyo ukuri gusa ukaba ahubwo uri no mu y'ukuri. Ndashaka kuba muri we, muri yo, mu y'ukuri, kugira ngo nuzure ukuri kwayo. Aho rero ibisigaye byose biraza ubwo nyene bikidunda bikagwa hasi, bigwa hasi. Nta buryo buhari. Hariho ijambo rihari muri Luka iryo umwami wacu yavuze yifatiye ko, aho yivuga nk'umukwe. Hari uwo murongo uyo turetse ahandi Yohana nawe amwita umukwe. Hano muri Luka igice cya 5 umurongo wa 33 turasoma, nabo barabubwira batabigishwa ba Yohana barisonzesha kenshi bagasenga n'abafarisayo nuko, ariko abawe baririra barinywera. Yesu arababaza ati, mbega mwoshobora mute kugera abatowe ngo bisonzeshe bakiri kumwe n'umukwe? Ariko hari iminsi izoza aho umukwe, kandi umukwe niyabakugwamwo bazoca bisonzesha muri iyo minsi. Hano umwami wacu ariko arivuga nk'umukwe nk'uko twabivuze. Yohana yari yamuvuze aramuvuga nk'umukwe, nk'ufise umugeni, kandi ijwi ry'umugeni rirumvikana. Hari umwami ariko arivuga ubwiwe nk'umukwe, hanyuma akavuga ngo abatumiwe mu bukwe mbega bo kwisonzesha kandi umukwe akiri hagati muri bo. Hanyuma aca twiyumvira ku ijambo iryo muri Datarusi yasomye ejo ku mugoroba bikorwa mu Byahishuwe 19. Nico gituma nje kwiri jambo ryo muri Luka Ibyesho Yohana 19 dore ku murongo wa 3 turafise twese twasomye murongo wa 6 19 murongo wa 3 Ibyesho Yohana. Numva kimeze nk'ijwi ry'ishengero rinini, nikimeze nko gusuma kw'amazi menshi, nikimeze nk'ijwi ry'imituragaro ihambaye kivuga kiti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose ihangamye yinjiye mu bwami bwayo. Tunezegwe, duhimbagwe, tuyihe icubahiro, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye. Umukwe yari akiri ku isi kera igihe yavuga amajambo yo muri Luka. Ubu rero arindiriye yuko umugeni wese aba yuzuye, hanyuma azogaruka nk'uko biri muri Matayo 25 kugira ngo atware abiwe iwe, hanyuma hamwe nabo baje mu mazimano y'ubukwe. Murabona hariyo abantu bigisha mu nkomezi bakavuga ngo yaramaze kuza, ngo ubu ngari hano ku isi. Bakundwa, no kwico naco ntidukeneye kwihata canke ngo tubikorane amanyama twishira hejuru y'abandi, ariko dukeneye Imana kugira ngo dugire nk'ivy'ukuri ijambo ryayo. Ibisigaye byose rero bica bitomoye. Hari isezerano ritubwira yuko umwami, nta sezerano ritubwira ko umwami azogaruka ngaha ku isi, ntari hari muri Bibiliya. Umuntu aza kuribona aze kwiha amamarike 1000, hari isezerano gusa yuko yagiye gutegura ikibanza, kandi ko azogaruka atari kugira ngo ashire ibirenge byiwe ahantu ngaha ku isi, ariko kugira ngo tumusanganire mu bicu, hanyuma tubane nawe ibihe byose. Ntitugumane nawe aha ku isi, ariko tugumane nawe hariya, kuri ibyanditswe byera bivuga. Hariho bene data
on ne peut plus parler. hamwe nabo ntimushobora no kuvugana. Les ecclésiastiques, Abanyedini tellement spirituels, ngo nabamwemu cyane ku buryo bw'uko bagira iby'imwemu n'ibintu bisanzwe gushika no kuzuka ko bapfuye, bakaca bambwira bandaba mu maso ngo abapfuye ngo baramaze kuzuka, ngo imva ngo zari amadini, ngo ubu rero ngo abizera ngo baravuye ngo mw'izo mva z'amadini, ngo rero ngo ukuzuka ngo kwarabaye. pas avec moi, Si cyo kimwe, si hamwe nanje, si hamwe n'abari mu kuri, imprégné de n'abantu buzuye ukuri kw'Imana. Quand Jésus reviendra, Igihe Yesu azogaruka, de mes dernières questions, cyari ikibazo ca nyuma abenata bambajije abemeza ivyo bintu, le lire murashobora kubisoma Bitesalonike ba mbere 4 na cane imirongo ya 13 na 14, yuko igihe Kristo azogaruka, Dieu Imana amènera, izozanana nawe nous ont précédés. abatutanguriye bose. Ni kuvuga abapfuye muri Kristo bazobanza kuzuka, hanyuma twebwe abari bazima tugumyeho tuzohindurwa. Iyo ni gahunda y'Imana y'ijambo ryayo ryera. Il n'y a pas d'homme Nta muntu roi, afise uburenganzira déclaration claire, guhinyanyura ahindura amajambo y'Imana yumvikana ngo hama akabigira inyigisho itari n'iya Bibiliya. tout ce que Dieu a dit, Ivy'Imana byose yavuze si simple, birasanzwe kandi biratomoye, birumvikana ku buryo bw'uko ntidukeneye Daniyeli uwo yuzuye ubwenge budasanzwe kugira ngo abidutahuze. c'est clair. Birumvikana nk'amazi ya Roshi. Ni gusa igihe abantu basobanuye mu buryo butandukanye ibyumvikana, ibyo bice biba ibintu byijimye bitumvikana ku bantu bumvikana, hanyuma abo bakaca bajanwa mu rujijo rwo mu buryo bw'impemu. Il y a trop de passages bibliques. Hariho imirongo myinshi ya Bibiliya ivuga mu buryo bwumvikana ukugaruka kwa Yesu Kristo, On soit laissé dans l'ignorance kugira ngo ntidusigwe mu kutamenya ku bijyanye n'ibyo. Ijambo ry'Imana rirashinga intahe ingene ibyo bizobandanya bigenda mu buryo bwumvikana kandi butumbereye. Murabizi qu'à ce moment-là, ko mwanya nous serons retirés tuzokurwa mwa kino kintu twambaye gipfa, entre hanyuma tuzokwinjira mu mubiri wo kuzuka. Ah, donc aujourd'hui, je peux certainement Uyu munsi ndashobora gusaba kwibaza, ironie. kandi si mu guhemana ariko mvugishije mu bunyakuri, mbega umuntu hano ku isi ari hehe afise umubiri wo kuzuka? Nimba haramaze kubaho ukuzuka, ndabasaba ari hehe? Qui les a vus? Ninde babonye? Tous marchent comme ils Bose bagenda nk'uko bagenda imbere y'igihe, bose babaho nk'uko babayeho ubwa mbere, hanyuma bakaca bavuga ngo ukuzuka kwarabaye. pas avec moi, Si hamwe nanje, pas avec nous. si hamwe natwe. Quand le Seigneur reviendra, Igihe umwami azogaruka, qui est corruptible ikibora sera rempli. kizosubirizwa no kutabora, kandi igipfa kizosubirizwa n'ikitapfa. Uko niko ijambo ryera ry'Imana rivuga, hanyuma uko niko bizoba bimeze. Hahimbazwe izina ry'umwami. Ahubwo biratangaje yuko babandanya banabivuga. Vous savez quelle souffrance Murabizi umubabaro je unyinjiramwo igihe niyumvira ko ayo merekezo yose ont été prises. yagiye arafatwa. Mais là aussi, je suis Ariko naho nduzuranye icizere imbere muri jewe, imbere mu bwina bw'umutima, ndemezwa yuko Ezekiel 34 hamwe n'indi mirongo myinshi ya Bibiliya nayo izobona ingene isohoza yuko umwami nk'umwungere w'ukuri azokura intama ziwe mu kanwa kabo bose bazimongoye, hanyuma ubwiwe azocika umwungere w'umukuku wiwe nk'uko ari kandi n'ubu akiri umucunguzi. Intama z'umukuku wayo ni umukuku uri mu biganza byiwe, kandi kwerezo umwami azokwishyuza abiwe kuko abo bari mu kiganza ciwe. Yatanze ubugingo bwiwe ku bw'izo ntama kugira ngo bigende gute? Kugira ngo zibeho kandi zigire ubuzima busagutse, atari kugira ngo
qu'elles ne soient pas ballottées. atari kugira ngo zizungagizwe zikwegwe ariko ni kugira ngo zirukire mu mana zibe zihagijwe mu mana. Reka tukore ku ijambo ryo mu Byahishuriwe Yohana 19 Épouse et époux. umukwe n'umugeni Tu fais la vie jusqu'à ce que Yesu yaravuze kera ngo sinzonywa uwo muzabibu kandi kireka nsubire kunywera mu bwami bwa data. Hano turabona ibiriko biravugwa ibizoba igihe c'amazimano y'umwagazi. qui veut lire Matthieu Ushaka gusoma muri Matayo 22 azobona qui se couvrira yuko et nous servira, azodukorera qui se scindra et nous servira. azodukorera ku mazimano y'umwagazi w'umwana. Be bakundwa tugabe tugabe tugire Efforçons-nous d'avoir inyigi ukumva kumeze neza mu by'ukuri de Dieu en Jésus-Christ. tugire uguhishurirwa kwiza ku bijyanye no guhishurwa kwa Yesu Kristo. Une rencontre personnelle. Tugire uguhura umwimenyerezo utumbereye hamwe n'umwami wacu Que nous sachions kugira ngo tumenye ingene bimeze by'ukuri, parce que d'autres atari kubera abandi babitubwiye cyangwa babishinze kw'intahe, ariko kubera yuko dushobora kubishinga kw'intahe kubera ko twabibayemo. Ibyo rero pas sa place ici. hari ibidafite ikibanza hano, ariko ngoma mvuge J'aborde justement kubera yuko ndiko ndavuga ibijyanye no kugira umwimenyerezo wawe ku giti cyawe, kuko cyari ikintu kibi nabayemwo igihe nari mu ndege nguruka mu gice cyo mu burasirazuba muri Australia, muri Adelaide nja i Sydney, igihe umugore yicaye impande yanje yarabonye mejeje gushima ngo mafungure, hanyuma turatangura turaganira, hanyuma aranyibwira ngo ni umumormo, hanyuma arabandanya turavuga, hanyuma ndamubaza gusa ati mbega wagize umwimenyerezo wawe n'umwami? Hanyuma aranyishura ati ntacu ndabizi ko ibyo bintu ibyo nibiki. Hanyuma ndatangura ndavuga ingene uburyo mwe mu w'Imana aza ku muntu, ingene ukwihana kuba akamenya icaha umuntu akabihabwa uko n'ibindi bibandanya, n'ingene amahoro n'amahigwe y'Imana byinjira mu mitima yacu n'ibindi. Hanyuma ibyo byose ndabivuga mu majambo makenya nk'uko tubishobora kubivuga iyo tumeze mu bintu nk'ibyo. Mmeje kuvuga ibintu nk'ibyo byose, mbuze umwimenyerezo w'amahoro ava mu ijuru, ugudakekeranya mu kwizera hamwe n'umunezero winjira mu mutima. Uwo mugore aravuga ngo ego birashoboka, uwo ni jewe yagize uwo mwimenyerezo inyuma maze kubyara umwana wanje wa mbere. Inyuma y'ibyo niyumvise ukuntu kudasanzwe, avuga ngo niyumvise ukuntu kudasanzwe, ngo numva nemewe, ngo n'umwimenyerezo nagiranye n'Imana. Ntimushobora kwiyumvisha ibyaciye biba muri jewe. Navuze gusa ati umupfasoni, umwimenyerezo mwagize mu kubyara ngaha ku isi, mu kubyara umwana ngaha ku isi, jewe ndiko mvuga ukuvuka ubwa kabiri biciye kuri mwemu no kujya mu ry'Imana. Ndiko mvuga ikindi kintu, mbega nibyo nimubitahura aho rero biba bikwiye ko dushiramo inkomezi. Hanyuma aravuga ngo oya sindabitahura, nta numwe arabimbwira gushika ubu nta numwe arabimbarira. Hanyuma ndamubaza ati nimba yizera ku kugaruka kwegereje kwa Kristo. Hanyuma arishura ati ari na ego ikomeye, gohego ngo turizera yuko ngo kugaruka kwa Yesu kuri hafi cyane. Byari bitangaje, nta mwimenyerezo umwe n'Imana, hanyuma akizera yuko ngo ari iherezo ry'ibihe kandi ko Kristo ngo ari hafi kugaruka. Je rero nta kindi neseje gukora, narahesuye ndahindukira ndaba ibubamfu, hanyuma ndamubwira ati mupfasoni, ubu rero nshaka ko mumbwira mwiyumvira iki niki kizobashikira igihe Yesu Kristo azogaruka, kuko ibyo nibyo nshaka kumenya. Hanyuma mbega murazi ibyo yanyishuye. Hanyuma aravuga ngo isi izosha hanyuma ndavuga ati izotongoka. Hanyuma ndamubwira ati sinakubajije ibyo bintu, nakubajiwe ikizogushikira wewe igihe Kristo azobagarutse. Hanyuma arambwira ngo ntabyo nzi, nzi gusa yuko
ndariha que je sais seulement que ndazi gusa ko ndiha ikigero cumi canje kandi nigishijwe nkuko nigishijwe le père m'a dit ngo ndariha ikigero cumi canje narababaye hanyuma si cela s'est abattu sur moi. ivyo rero byanyikubise ko nyuma ndiyumvira mbega ingene abantu bashutswe barabeshwa ubuzima bwabo bwose hanyuma bakagumizwa uko Tant de grâce. mbega bazokanguka ryari igihe cy'umuntu kizoba giheze abantu bagasorana ubwenge kuko aho bimeze nk'uko Tes fruits aura eu raison lorsqu'il a hariyo umwe yavuze ngo imisengere y'idini endort les hommes. ibintu bya kidini Vous le dire ici. ndashaka kubabwira hano mu byesho Yohana haravugwa yuko abantu cyangwa mu muhanuzi Yeremiya haravugwa ngo hari ahantu habiri hagereranya De Babylone. aho abantu bariye ku gikombe ca Babyloni ngo nico gituma aho batakaje ubwenge kwimbira nk'abantu bakomeye ubwo niko byanditswe mu byanditswe byera Vous le croyez ou non. mwo byizera muto byizera uko niko byanditswe mu muhanuzi Yeremiya Au chapitre 51 quelque part. mu gice cya 51 ahantu nk'uko mfise Bibiliya nshasha sindaca ko imirongo ariko murashobora gusoma hano musomye muri ku murongo wa 41 canke dore Bien sûr, Jérémie 51. Yeremiya 51 umurongo D'or dans la main w'indwi qui a enivré toute la terre. Les nations ont bu de son vin. Babuloni cari igikombe c'izahabu mu kuboko kuhoraho caboreje isi yose amahanga yanyoye kuri vino yaco nico catumye azimira ubwenge On perdit la raison. bazimiye ubwenge mbe ibi ni biki Babuloni À tout. yahaye vino yayo abari ku isi yose n'abavuye i Babuloni bagiye batwaye inyigisho zose za Babuloni ku bumana ku mubatizo ku bintu byose gushika uyu munsi umutamana wa Babuloni uri kuri abo bose kandi isaha y'Imana igavuga kugira ngo itabure uwo mutamana yereke abantu bo ku isi ingene ibintu bimeze Mais, ariko vous le voyez bien. muribona neza ibyanditswe byera byaravuze imbere y'igihe ibyari bigiye kuzoba muribona abantu baraborewe mu buryo bw'impwemu Il titube baradandabagirana nk'umuntu yanyweye gushika le plus d'avance. gushika hatanyota agifise Peut vous dire droit nager. arashaka kubwira mbere y'amaso yanyu ngo ndagenda ngo ku murongo ntumbereye kera igihe bakika ko umuntu yaborewe hanyuma abapolisi bagashaka kugira kubipima wategeza kugendera ku murongo utumbereye ugororotse haba hagorewe umuntu yaca agwa ibubamfu canke iburyo murabizi umuntu Ah, tout à fait vrai. bagati wa mugabo we ntibimeze neza kuri wewe wanyweye ikindi kintu kitari amazi uyu munsi turafise ikindi gipimo ndabibabwira umuntu adashobora gukurikira inzira igororotse inzira y'abacunguwe inzira Sans aller, atagiye none hariya sans hésiter. atariko arakekeranya atariko aradandabagirana uyo muntu nk'uyo yanyweye igikombe cy'i Babuloni umuntu yanyweye igikombe c'agakiza aba ameze neza aba ari mukuri nyakuri aba ari mu y'ukuri Et cela lui-même. kandi rero ubwiwe aba yuzuye ukuri kw'Imana ubwayo kubw'ubwiza bw'Imana Nous n'avons certainement pas. twebwe ntidukeneye icyo gikombe cy'i Babuloni ariko dukeneye igikombe c'agakiza ico nico twahawe mu buryo busagutse Si abondamment donné. twagihawe mu buryo busagutse Qu'il a été. turabwirwa yuko hano umugeni yahawe kwambara impuzu zera zirabagirana ngo izo mpuzu zisobanura ibikorwa byo kugororoka by'abera Quel privilège. mbega amahirwe kuri twebwe Dieu, pardon, d'avoir. amahirwe Imana kuba ifise abantu bayizera by'ukuri bayikorera bakayikurikira abantu yashobora kwihishurira Bien-aimé, bakundwa il a fait cette promesse. yatanze iri sezerano imbere yuko ava hano ku isi aravuga ngo guhera ubu isi ntizosubira kumbona ariko mwebwe muzombona ni Possible. birashoboka kugira umwimenyerezo ku giti cawe hamwe n'umwami biciye guhishurirwa na mpwemu Et je vous le kandi ndabibasaba ne soyez pas satisfait nkomeje en recevant ntimuhagije gusa kumva ntimuhaze gusa no kumva ijambo
gusa ngo muryemere gusa, nimwakire ijambo ry'Imana muri mwebwe, ariko iryo jambo rikurikirwe n'ukwizera ko gusenga, hanyuma mube mu kwitega, mwitege yuko umwami abihishurira umwe wese ku giti ciwe, hanyuma ntibibe gusa ari amajambo twumvise gusa, ukuri twumvise gusa, ntibe ari inyigisho gusa cyangwa ubumenyi bwigishijwe, ariko ibyigishijwe bikavugwa nk'inyigisho, nk'ubumenyi, nk'ibintu by'ukuri bicike muri twebwe, ukuri twabayemo mu wese ku giti ciwe tukabibamwo ku bw'ubuntu. Ijambo ritegerezwa kwambara umubiri muri twebwe, dutegerezwa kuba igice, tugacika, tukinjirwamo n'iryo jambo. Ibyo ni byo bintu nyamukuru. Ntawe byotumarira nimba tuba twumvise gusa nk'uko twabisomye tukamenya iyo ukuri gusa, ariko birakwiye yuko intambwe ya kabiri ikurikira, hanyuma tukaba muri iyo y'ukuri, kubera yuko biranditswe ngo turi mu y'ukuri, ntitwamenye gusa ngo tumenye gusa, ariko twaciye tuja mu y'ukuri. Mwene Tarusi yabisomye mu gice giheruka ngo uwuzi Imana, dutegerezwa kumenya Imana kugira ngo tumenywe nayo. Ibyo nabyo bigenda bijanye ni gusa bijana ukuboko mu kundi, ni gusa uwamenywe n'Imana niwe ashobora kumenya Imana, kandi n'uyo gusa ashobora kumenya Imana niwe Imana yihishurira. Ndizera yuko duhejeje kuvuga mu buryo bwumvikana ku bijyanye no guhishurwa kwa Yesu Kristo, kandi ndizera yuko kuri twebwe si inyigisho gusa canke ubumenyi, ariko ni uguhishurirwa kuzima kw'Imana nzima. Nivyo twabayemwo tukabanamwo n'Imana bifatiye ku ijambo ry'ukuri twumvise. Nk'uko abahanuzi bose ntibaronse gusa ijambo, ariko bagize umwimenyerezo wabo n'Imana, niko nabo bose bakira ijambo, ntibaryumviriza gusa ngo baryumve gusa, ariko bakagira umwimenyerezo n'Imana w'ibyo bumvise. Rero niba dukunda kurimba indirimbo ngo ndasaba kuba mu mwimenyerezo mushasha, ibyo birumvikana. Umwimenyerezo nk'uyo hamwe n'Imana tugashobora mu by'ukuri kubyiyumvamwo, tukaba twabibayemwo, tukaba twarinjiwemwo n'Imana n'ukuri kw'Imana, hanyuma tugashigwa mu y'ukuri. Ndabasaba ntimwirabe, murabe umwami. Bizoshikira umwe wese muri twebwe ibyashikiye Petero igihe yitegereza ikitangaza umwami yarahejeje gukora, akagira umwete kugira ngo akore afatiye ku ijambo ryari ritanzwe. Natwe tuzogwa twubamye, tuzosemera tuvuge ngo mwami ja kure yanje kuko ndi umuntu w'umunyabyaha, kandi tuzomwumva avuga ngo umwana w'umuntu ntiyaje guhamagara abagororotsi, ariko ngo yaje guhamagara abanyabyaha bihane. Hanyuma akavuga ngo abameze neza, abafite ubuzima bwiza ntibakeneye umuganga. Hariho indwi iheze nabije ubuzima bw'umupfasoni ashaje, birashoboka ko ari hano n'ubu gushika aha, kuko ngo namubwiye yuko yategereza gutahura ko ariko arahona nimba ashaka gukira. Ivyo rero vyatoze ikintu giteye ubwoba, ntiyashaka na gatonyi guhona, ntiyashaka gutandukana n'Imana, hanyuma n'ibindi. Rero ni umubabaro. Hanyuma ndamubwirana n'urukundo ati umuntu ashaka kwiyuzuza n'Imana ategereza kumenya yuko ukwiyuzuza kwari gukwiye, kandi ko twese twari twarazimiye dutandukanywa n'Imana. Umuntu ashaka kubabarirwa ategereza kumenya ko akeneye ikigongwe. Nta n'umwe yoza ku mwami avuga ngo ndagushimira mwami ngo yuko ngo ntameze nkuriya, hanyuma akaja asohoka izosi yariramitse, ariko ni kwikubita kukikiriza nk'undi akavuga ngo mwami simbereye n'ibindi. Umwami rimwe rimwe aradukubita mu nkomezi kugira ngo atwereke
en est. ngene bimeze umuntu wese yavukiye mu caha hanyuma uwo mugore yarambwiye birashoboka ko ari no ngaha arambwira ngo siko bimeze nko hamwe nanje jewe ndi umwana yaje yipfuzwa Vous me croyez, mes chers. mwobyizera bagenzi ibyo ndabivuga nkomeje kugira ngo mfashe buri muntu wese ategerezwa kugira umwimenyerezo wiwe hamwe n'Imana buri umuntu wese ategerezwa kumva yuko ahonye gushika ahashika mu gahinda ako dushobora kumenya yuko tutandukanye n'Imana aho rero turayambaza nk'umukiza hanyuma haca hasohoza ibyanditswe muri Zaburi 103 ngo niwe hari ibyaha byawe niwe akiza ubumuga bwawe aho rero imirongo myinshi yo byanditswe ishobora gusohoza mu buzima bwacu kandi zishobora kwibuza ngo nyegeze ukuri abagenzi banje ntegeza kuvuga ukuri mu bintu byose ndimwo byo banezeza cyangwa bitabanezereza abantu kuko ukuri gusa niko gushaka kutureka twakutwira abidegembya ni gusa aho dushobora gufashwa abantu bipfuza ko tubavugisha ku byo bashaka kumva ntibazigira bafata ibyo n'imitima yabo ariko batahuye yuko Imana ivugira mu mitima yacu yuko ukuri gutegereza kwinjira mu mitima aho rero bazomenya ko Imana ari nyarukundo yuko yarungitse umwana wayo yabyawe w'ikinege yabyawe nayo umwana yabyawe nayo yonyene kugira ngo aducungure niba tudakeneye gucungurwa ni kubera ko imbega hatanzwe kiriya kiguzi gikomeye nka kiriya igorogota ni kubera ko amaraso n'ubuzima bw'umwagazi w'intama mbega yatemvye twebwe ntitwacunguwe n'ibintu bibora nk'izahabu canke ifeza ariko twacunguwe n'amaraso y'igiciro y'umwagazi w'intama ivyo yoba bitari bikwiye Imana ikora ibintu nk'ivyo raba umwagazi w'intama ukura icaha c'abari mw'isi Imana ibishimigwe yakuye ibyaha byanje twese turi abana twavukiye mu cyaha twashizwe mu inosi dutandukanijwe n'Imana uko n'ukuri kw'ijambo ry'Imana mu itongo rya Edeni hari hugaye inkota yari iri imbere yo kwinjira nta numwe yari afise uburenganzira bwo kuja ku giti cy'ubugingo ariko igihe Kristo yapfa ku musaraba i Karuvali igorogota yarasemereye ku mwanya wa nyuma abwira igisuma abwira kira kibandi avuga ngo mukuri ndakubwira urabana nanje muri paradizo ni igorogota niho abantu biyujuje n'Imana ni igorogota niho umuvumo wadukuweko ni igorogota niho Imana yadugiriye ubuntu iratubabarira iratwiyuzuza ko hamwe nayo ubwayo Golgota y'ubwiza haleluya icubahiro n'ubwiza by'Imana yacu uyu munsi turashobora kubigiramo umwimenyerezo mu kuza kuri yo nk'uko tumeze ariko ntidusubira inyuma nk'uko tumeze ntituba dukeneye gusubira inyuma nk'uko twaje Petero yagarutse atameze nk'uko yagiye yabikoze afatiye ku ijambo ry'umwami natwe uyu munsi turashaka kuja ku ijambo ry'umwami hanyuma tumusabe akomeze ukwizera kwacu kugira ngo tubibemwo mu buryo bushasha tugire ubushizi bw'amanga bushasha dukomezwe mu buryo bushasha ubugingo bwacu busubire gusubirana ipepo zabwo buheme neza mu mahaha yabwo hanyuma amahoro y'Imana arengeye ibyo abantu byose bashobora kwibaza ashobore kuba mu mitima yacu aganze mu mitima yacu n'ingingo zacu hanyuma vuba yihishure yuko turi abana b'Imana ni nako bimeze ku byaremwe byose natwe turindiriye uguhishurwa umwidegembyo ukugaragaza ko abana b'Imana igihe muzogaragara mu mero nyayo y'abana muri mu gukura gukuzuye mu gihagararo gicuzuye cya Kristo uko niko ibyakozwe nawe bizosozwa n'ishengero
nk'uko yavuze ijambo n'ishengero ryo rizovuga ijambo. le temps Igihe n'isaha cyo gushibagizwa c'umwana w'Imana hamwe n'izina rya Yesu Kristo biregereje, agaba ku ijambo ryayo kugira ngo arisohoze gushika ku iherezo. Imana izokora ku buntu bwayo, twarabimenye, twamenye iy'ukuri, turashaka kwinjirwa n'ukuri kwayo, hanyuma dusangwe muri yo iyo y'ukuri. c'est à lui Niyo vient la gloire. igarukarirwa ubwiza ubu no mu bihe byose bidashira. Amen. Turahaguruka hanyuma twese hamwe dushimire umwami. Seigneur notre Dieu, Mwami Mana yacu, twese hamwe turagushimira de nous avoir permis d'entendre ko waduhaye amahirwe yo kumva muri kino kibanza ijambo ryawe ritunganye kandi ryera. ta parole, Ijambo ryawe t'a fait connaître. ryatumenyekanishije uy'ukuri. Ta parole Ijambo ryawe nous a fait connaître ryatumenyekanishije wewe uriwe le véritable wowe iy'ukuri, biciye kuri mwemu wawe twarakumenye, biciye guhishurirwa twakugize ko umwimenyerezo. Mwami, turi hano rero imbere y'inyonga zawe zera, twuzuye wewe y'ukuri, twuzuye n'ijambo ryawe la vérité que nous aimons. ukuri uko dukunda kandi ko twakiriye. Twese hamwe turagushimira ubwo amaraso y'umwagazi w'intama yamenyeketse igorogota ku gucunguca kwacu no kwiyuzuza n'igongwe cacu. Mwami dukunda, waratubabariye, watwiyujuje ko twacitse ishamvu yawe ku bw'ubuntu bwawe. Twese nous allions tous twariko tugenda, errer comme twese twazimira nk'intama zitagira umwungere, ariko twahindukiye kuri wewe. Ntitwaje nk'ishirahamwe, ariko wowe umwungere w'ubugingo bwacu, wewe Imana nzima. Haleluya. Mwami dukunda, witwararike umukuku wawe wowe ubwawe, urazi intama z'umukuku wawe, urazi umukuku uri mu biganza byawe. Udusohore mu mahema yose n'inzitiro zose, kugira ngo twinjire mu mwidegembyo w'ubwiza w'abana b'Imana, kugira ngo ntihabe inzitiro z'amadini zishingwa canke abungere benshi batanga ibifungurwa bitandukanye, ariko habe umukuku umwe munini n'umwungere umwe. Mwami dukunda, uzobikora kubw'ubuntu bwawe. Turagushimira mu mutima wacu wose kuba waratweretse igihe ico tubayemwo mu kuduhishurira ijambo ryawe. O Mwami, turagushimira na cane cane ku bukozi bwa Meta Branham. Mwami dukunda, ntitwari gushobora kumenya ibintu byinshi, ikintu cyakwega ikindi, kimwe gitwara ikindi. Byabaye ibintu by'urukurikirane byo kurongorwa hamwe no kwigishwa n'Imana, mu guhishurirwa n'inyigisho, mu bumenyi hamwe n'ibindi byose bikurikira. Mwami dukunda, waturongoye mu kubonekesherezwa no mu kubonekesherezwa. Wowe Mana nzima, urakoze kubw'ubutumwa bw'igihe cyerezo, kubwo ijambo ryahishuwe, wamenyekanishije amabanga warungitse, wavuze uciye mu muntu w'Imana, kandi twaramwumvirije kubera yuko ntiyazanye inyigisho yiwe bwite cyangwa ngo yizane ubwiwe cyangwa inyigisho yiwe. Yashize inyigisho y'Imana ku gitereko amatara, yaragushimagije, yerekana inzira ku bwoko bwawe. Turagushimira kubwo abakozi bameze nk'uko, kandi turagusaba ngo utugire imbabazi, kuko ubwo butumwa waburungitse imbere yo kugaruka kwawe kwa kabiri, hamwe n'ibyo byari bikwiye yuko haba uguserukira. Mwami dukunda, utange amatwi kugira ngo twumvirize ibyo mwemo abwira amashengero, imitima, un ambassadeur, un messager, intumwa n'imitima, amaso asizwe kugira ngo tubone umwami uze kuri twebwe nk'imvura ya mbere n'iya nyuma. Wishimagize mu kwemeza ijambo ryawe no mu guhezagira ubwoko bwawe. Wewe Imana ishobora byose, turagushimira ubu rero kubwo kuba uhari, uri hano. Haleluya, haleluya. Uguhimbazwa, icubahiro, ubwiza no gusengwa bibe ibyawe. Haleluya.
bénis. uhezagire bose, ukize abariko barahona, ukize abagwaye, usubize abagwaye ubuzima bwabo bwera kunze gushika amaguru ku mumwemu no mu bugingo no ku mubiri. Turagushimira kandi irindi rimwe ko wadufashije mu munsi w'agakiza, kukuba waraduhaye ubuntu bwawe mwami dukunda, ukaba waramenyekanishije inzira zawe kugira ngo dushobore kukumenya wewe mu buryo burushirije, wewe iy'ukuri biciye mu guhishurirwa, kugira ngo twinjire cyane mu bwina iwawe, kugira ngo wewe Imana y'ukuri dusangemo n'urukundo ruhoraho, urukundo ruhoraho, ubuzima ubugingo buhoraho. Iyo nyigisho yose ibe ibintu by'ukuri mu ihanga ryawe, kubw'ubwiza no guhimbazwa bw'izina ryawe. Ijambo ryawe rya kino gihe ntirizosubira inyuma rigaragara ridakoze, rizohamagara umugeni kandi rizomutegura, muronka kubw'umunsi wo kugaruka k'umukwe, wewe umwami wacu kandi n'umukwe dukunda. Turagushimira kandi no muri kino gikorwa c'Imana, kandi turagusaba ngo ubane natwe twese biciye ku buntu mu izina rya Yesu, amen.